munsi igenekezo rya 28 ukwezi kwa 8 uwa mwaka wa 2023 niho hugurwa ICS ivuriro AF Medical Center muri komine Mutimbuzi zone Maramvya. Shehe ari we mwene iryo vuriro arashimira Imana n'umukuru w'igihugu cacu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye kubona yaramworohereje kugira ngo yubake ivyo bitaro. Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeumba na aliyetujalia sote na kutuwezesha sote kuwa hapa. Namuomba tukishie rehema na amani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na wale wote watakaomfuata mtume mpaka hiyo siku ya Kiyama. Na kusema sina makubwa, lakini ni furaha tu kubwa ambayo naona bora nitoe shukrani. Na shukrani kubwa naanza kwa Mwenyezi Mungu aliyetujalia kufanya haya tuliyoyafanya. Halafu nimshukuru rais wetu mpendwa ambaye ameonyesha moyo wa nchi na kuwapenda wananchi, na katurahisishia sisi tuweze kufungua hospitali hii. Nimshukuru kiongozi wa komine Mutimbuzi ambaye tuko naye hapa, kaja kwa heshima ili kuja kufungua hospitali yetu hii. Niwashukuru na viongozi kama mkubwa wa zone na wengine waheshimiwa ambao wako hapa. Halafu vile vile nikushukuruni nyinyi ndugu zangu kwa kuja kutuunga mkono ili tuweze kufungua hospitali yetu ambayo ninaona na naamini ya kwamba ni ya sote. Itatusaidia sisi, itawasaidia watu wa Maramvya na itawasaidia Warundi wote. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie tufike kwenye malengo ambayo yatakuwa ni makubwa, yatakayoleta faida kubwa zaidi ya hizi. Kwa hiyo sina mengi bali ni kuonyesha furaha yangu na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chef de zone wa Maramvya nawe nyene arashimira uwo mwene gihugu kuba yashoboye gukora ico gikorwa ciza, akanatumirira abandi bene gihugu bafise uburyo guterera mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Nuko ibisangwa amahoro, ubumwe, iterambere muri zone yacu ya Maramvya. Munkundire tumaze dukomere Imana yacu amashi menshi. Yoyo yabikunze ikadushikana kuri uno munsi. Nyakubahwa Permana wa komine nziza ya Mutimbuzi, nyakubahwa ujejwe abakozi mu bushikiranganji bw'indero, nyakubahwa bajejwe intwaro muri ku mitumba itandukanye, kumbure hari igihe boba harimo abari imbere, banyakubahwa mwese muri hano, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro. Ku izina ry'Abanyamaramvya no ku izina ryanje nyene turafise umunezero ntangere wo kuba muri bino byiza, ibyiza byashizweho n'umwe mu bene gihugu turongoye. Mukuri mufashe, nimba ata muntu ashavuye arimo, mufashe tumukomera amashyi neza.
nyakubahwa Permana mwaserukiye Musaneri, ino zone ni zone nini iriko imitumba 11, abenegihugu bashika hafi 80,000. Ni ukuvuga rero twari dusanzwe dufise ubukene abenegihugu aho bashobora kwivuriza. Murabona rero ko Imana iriko irakoresha abo yaremye ikabaronsa uburyo, ariko bagashishikara kugira ngo nabo umutima yabahezagije bashobore kubisanzaza kugira ngo n'umwenegihugu mutonya ashikirwe. Rero kubera ko iyi zone irimo abantu benshi, byabagora usanga benshi bariko baraja kuri Kenze, ugasanga abandi bariko baraja i Bujumbura bivanye n'ibikoresho bike canke uburyo buke buri mu benegihugu, ugasanga biriko birabagora. Rero nico gituma dufashe kanya ko gushimira cyane uyu mwenegihugu yiyumviye iki gikorwa. Ni igikorwa rero atari icy'umuntu umwe, ariko ni igikorwa cya twese. Nk'abanyamaramba ku 14 bobo nibaza ko bahava bagenda batamba batarika bavuga bati natwe ubu twaronse ivuriro. Kare ivuriro hariho uwundi mwenegihugu namubonye hano afise ivuriro hariya kuri Kenzi, yaradufashije abenegihugu bajayo, ariko urumva ko ku 14 naho hararonse ivuriro. Rero by'ukuri ijambo ryanje ryari ryo gushimira uyu mwenegihugu, kumva ko iki gikorwa akoze muri ino zone turongoye. Icyo tumwemerera nuko turi inyuma yiwe, mu migambi n'imigabo yiwe, turi inyuma yiwe. Nibaza ko icyo azokenera mu bijanye n'ibyo dushoboye tuzobimukorera, kandi twizera ko niyo yadutaka kubyo tudashoboye, umuvyeyi wa komine ari hano, nizera ko aza gufata kandi kanya nawe, nibaza ko bazobikora. Rero tukifuza ko n'abandi boza barabikora gutya, kugira ngo amafaranga ntibaze barayagumiza hariya mu nzu, abandi baja kuyagura uburozi. Nizera ko boza barayakoresha imigambi y'iterambere. Rero nyakubahwa, karakajo ko kwerekana umunezero dufise muri ino zone yacu, kuba tugize ibitaro bisa nk'uko. Nibaza ko kuba nagendeye ntawe nari bwabone ibitaro bimeze nk'ibi. Nibaza ko muri komine yose, ngira muraza kubivugira hano, muri komine yose imarambiye kuri ya mbere. Nizera rero ko umuvyeyi wacu ngira araza kubivugira hano, ariko icyo nosaba uyu mwenegihugu yakoze kino gikorwa, by'ukuri hano turafise urwaruka rwinshi rwigiye ubuganga, ntitwumva hano tutabisabye. Muze murwuhere akazi, kubera ko iyo iterambere rije, nizera ko abanyamarambya tuba dushikiriwe. Ibyo nimwabikora muzoba mukoze igisabo. Mbonereho rero kubaha ikaze nyakubahwa muvyeyi
wacu kugira ngo umwanya wose muza gufata amajambo muza kuvuga umutekano urakwiye ni wose, kandi ndizera ko uyu mwenegihugu murabona ko yipanze neza, ibintu bimeze neza, nibaza ko atangorane abaganije mvuga ni tugira amahoro. Serukiye komine Mutimbuzi nawe yashimye cyane aranatanga impanuro zitandukanye, aho yanatumiriye abanyagihugu ba muri iyo komine Mutimbuzi zone Maramvya ko bo kwivuza bakanatumira cyane kuza muri ivyo bitaro. Cyaka kunguka kuko ntiyubatse kugira ngo ibi bitaro cyangwa iyi clinique bizokwakira abantu ku buntu, mugabo yubatse kugira ngo nawene arabe yuko amafaranga yakoresheje azoyagaruza kandi agire gute yogera ronka inyungu. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ijambo rya kabiri ndarirabisha kubera igihugu, abene igihugu bo muri zone Maramvya na cyane cyane abene igihugu bo kuri no mutumba wa Maramvya 14. Murabona yuko uyu mwene igihugu abamene igihugu wa mbere azani iterambere kuri no mutumba. Nta rindi vuriro ndavyibaza riri ngakuru no mutumba wa Maramvya atari amafarmasi nama nabonye. Zijya farmasi nazo, farmasi nagomba kubabwira bene igihugu muri ngaha ijya n'inzu y'ubudandarizamo, niyo kudandarizamo imiti, si inzu yo kuvuriramo. Abantu rero bafata farmasi nk'ivuriro no kuri ni mu buzima mu gihugu, kuko farmasi n'inzu bacururizamo imiti. Ivuriro mwanyironse ndashaka nabasabe abe mugenda muri farmasi mukagenda mukaca muvuga ngo babatere inshinge cyangwa babapime malaria kajya sakazi k'aba farmasi. Ivuriro turironse hafi, ahubwo nabasaba yuko abene igihugu muri ngaha n'abandi batari ngaha mugende mubabwire yuko tubatume guhurumbira rino vuriro kuko rije hageze. Mwese rero muze muzidukane n'iyonka mwitire no vuriro kuko turazi ko bazobatunganiriza. Abari ngaha n'abatari ngaha ndasaba nyakubahwa chef zone icyo kintu agerageze no kuri agikore, ahimiriza abene igihugu bose narijya umuntu yavaga ku ibarabara rya 14 aza kwivuriza ku ibarabara rya 15. Murabona ko kugira ngo hashike tutihenze n'ibito 10. Ibito 10 rero n'urugendo runini cyane gose. Wasanga umuntu ashitse hariya ku rya 15 yasinzikaye. Ndimo gasinzikaye rero nishirabonetse nimuze kuri no clinique mwivuze kuko abaganga bari hariya ku rya 15 bizi cyo kimwe n'abo baganga bari ngaha ku rya 14. Rero ndabatumiriye baba fasoni bahora bagenda bafata imirambi ugasanga bavyaye no mu nzira no kuri ndabasaba yuko umwene igihugu ngaha agwaye mwoca mugira gutse mwoca muza mukitore no vuriro. Nabonye n'abaganga uko ndabona ko bashajije cyane gose, ngira ngo ubumenyi barabuze kuko mu biravye murabona ko ubumenyi babuze kuko barashajije n'umwambaro bambaye urabaranga. Rero nicyo gituma ntumiye abene igihugu tuza kwifatikanya ni no vuriro kugira ngo niburi amagara yabo ateramira neza. Irindi jambo cyenariganukana kuri nyiri vuriro nibyo mutuzana ivuriro kandi turakengurutse kuko muje gupfunyiriza urugendo abene igihugu bacu bahora bagenda ibirere n'ibirere ibirometero baja kurondera ubuvuzi aho buri, na nicyo gituma tubashimira. Rero twabasaba twabonye ko mufise abaganga, mugabo icyo tubasaba icyambere tubasaba gukorana na leta. Ni ibyishimo tugiye twumva yuko wa mugambi wa nyiri cyubahiro mukurikije mukagerageza mugakorana na leta, no kuvuga mukagenda mukagiranira amapartenariya na leta. Tuvuze leta no kuvugana amapartenariya n'amaguru ya leta ngaha muzokwitura umuyobozi wa district sanitaire Sare kuko niho mutwagwa. Ndazi n'ahatari ngaha no bataramushikiriza mugabo ikete ryaramugenye ryari ndazi muri riringa birashobora gushika bakamushikiriza kugira ngo abasabire cyangwa imwitura umuyobozi mukuru
uwo bita Monsieur Commercial ajeje ubuvuzi mu ntara ya Bujumbura nawe nabafashemo kugira ngo mukurikize wa mugambi wa leta wo kuvura abana ku buntu no kwibaruka ku buntu. Byoba byiza kuko aho bizotuma n'abenegihugu bahahurumira cyane, abenegihugu b'amikoro make. Rero turabasaba yuko Maguru Masha mubonye yuko ari byiza n'ingene ari clinique, niko n'abandi twabasabye mugende mwiture leta mugiranira amasezerano kugira ngo niburi abenegihugu boroherwe. Narijya murabona ko iri vuriro riri ku mutumba wa 14 nabo ku mutumba wa 13 bazogitura cyangwa 12 kuko ni mwibarabara kugira ngo baje ku 15, kandi abenegihugu bacu basanzwe basaba mikoro make. Muzoba rero mubafashije kandi mufashije na leta kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi naco nabasaba kuko turiko turazunguruka nabonye nibyo n'ukuri ibyuma birakwiye, naho hari ibindi byuma mbona bikibuze mugabo karaba gato kagakura, kandi ndizera yuko mu minsi iza nk'uko mwabidusezerane ko twarayaze byinshi ku komine, ndazi ko muzaba mwagize gutse mwabisizemo. Rero twabasaba twabonye amashambre de garde aho abantu baje kwivuriza barebye bashobora kuryama. Twabonye yuko dusanga igitanda kimwe, muragerageza rero kuko umuntu yaje kwivuza yaje kuhagwarira azazananye n'ubundi muntu, mugerageze muze murondera kandi gatanda nako kazoba gatonya kujya nawe azobaje kugira gute kumugwaza, aho bizoca bigenda neza cyane rwose. Andiko nerekeza kuri nyene ivuriro. Hanyuma ibindi bikunda kugora bene igihugu, murabona ivuriro aho riri kure y'ibarabara kandi riri kure y'ivuriro ryo ku 15. Icyo gituma nabasabye yuko mwongerera partenariat na leta kugira ngo niburi mu gihe mutararonka ruseha bari hayiwanyu, leta ibafashe kuko mugiraniye ubucuti, ibyo bita partenariat mu Gifaransa. Leta irabaha ambulance mu gihe hari umurwayi ari ngaha arembye cyane, ikabaha ambulance ikaza ikamutora bakagira gutse bakamujyana ahari ibitaro bikuru kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi naco hari amashirahamwe ari muri komine Mutsimbuzi, amashirahamwe yo kuvuzanya y'abenegihugu. Nahone nabasaba nyakubahwa umurongore no vura imbere y'amategeko ko amashirahamwe muyitura kugira abajya abenegihugu bagenda kwivuriza ahandi nabone bazoze baraza kwivuriza hama ku kwezi muharo amafagitire mukabaha bakabishyura kugira ngo ibintu nabyo bigende neza. Ndibaza yuko amajambo nyamukuru byo nari mfise gushikiriza yarayo para kubakengurukira no kubatumira ibyo bindi bikorwa. Nongera nsaba abenegihugu bo ku ibarabara rya 14 ndetse n'ibarabara rya 13 kuko 14 hariho 14 Maramvya, 14 Kirekura, hariho 13 Maramvya, 13 Kirekura na 12 Maramvya, 12 Kirekura. Ndizera bose bazohurumbere no vuriro. Nsaba abaganga rero mu kurangiza, mwabaganga umwuga murawuzi mwiza. Ikintu cya mbere so gusaba amafaranga, umurwayi kwituye ikintu cya mbere no kumuvura. Sinzi ko nyine ivuriro byumva kujya kwakira neza umurwayi ni bimwe bituma umurwayi acakira utaranamukora. Umurwayi niyo yakwitura ugatangura kumubwira amajambo yo kumuraraguriza, aho umenye yuko umurwayi umwe azoca agenda gupropaja abwira abandi ati naho ryavuriro ryanjye rifite ibikoresho mugabo abaganga babo ntibafata abarwayi neza. Rero nagomba ndabasabe ba nyakubahwa baganga mutujejwe rero amagara nk'igihugu cyose, kuko rino vuriro si rya komine Mutsimbuzi, iri vuriro ni igihugu cyose. Uzoba avuye mu ntara zose z'igihugu azoza kuhivuriza. Rero no basaba yuko yemwe baganga cyo kintu mwogishyira imbere, mushyira umwuga imbere. Ndabizi ko deontologie professionnelle barayibigishije ubuganga, kandi icyo bababigishije babwiye ko mufata umurwayi neza, ubwo nibwo bukiriro bwa mbere. Rero nabatumirira gufata abarwayi neza, uko muzokwakira abarwayi neza niko n'abenegihugu mutazoronka mu bashira. Yatubwiye yuko ariko arubaka kugira ngo yagure, ahubwo azokwisanga amatungo yose Maramvya yayamaze kuko kwakira abarwayi neza tuwari. Aha rero mwebwe abasize ku kivi
ni mwebwe umutahe wiwe, kuko uko muzofata abagwayi neza niko n'abazoronka iki umwibu. Nimutabafata neza azobirukana, kuko murabizi sinogenda nabibabariye iyo umwana apfuye umuyaye atagira gute atataha. Namwe rero mudafashe neza abagwayi bahurumbire bino bitaro, murumva imiti ntayizova, irya miti azogura azoyikora amafaranga abenegihugu bazoba bazanye. Murumva rero mwabafata nabi yuko bizoca biyangana, urumva abenegihugu ntibazokuritura ivyo bitaro, muzoca mubura imiti, namwe mubura amahera muhembwa, urumva muzoca mugaheba. Rero nashaka kubasaba n'ukuri nk'uko umwuga mwawize muze mukurikize umwuga mwize, abenegihugu bafate neza, mubaganirize, umwenegihugu azove ngaha anezerewe, kuko ujya mwenegihugu uzofata neza niba azogenda gutanga inkuru hose yamamare, muzosanga mbere n'abava i Bujumbura bahurumbere no vuriro. Kubera iki? Kubera mwakiriye abantu neza. Nuko rero nk'uko amazi yazindutse ageze kure sinobarangira cyane, ndizera yuko impanuro tutaze mwazumvise, kandi icyo ndamwemereye na jewe nk'abajeje intwaro mu komine, kandi ndatakibwira nyakubahwa musanteri we yadugikanye rino jambo, nukuri ntuzugire ikibazo, haba ikibazo mu ntwaro uradushikira tuzogufasha, haba budashika uradushikira ikomine tuzohagushikira, turi nyuma yawe. Rero ndangije mvuga ko turi nyuma yawe, tuzogufata mu mugongo, ibyo udashoboye tuzogerageza, tubishoboye tubikurose. Nuko abumvise no jambo mwese tugira amahoro y'Imana. Murakoze. Waserukiye akarere k'ubuvuzi muri zone ya Maramvya nawe arashimira uwo mwene gihugu ku cico cyumviro yashoboye gushira mu bikorwa akubaka ivyo bitaro, maze akanatumira abaganga kwitanga banagakura cyane, kuko ibitaro bifasha bene gihugu, kuko ibitaro vyari bike cyane muri iyo zone ya Maramvya, ariko ubu ivyo bitaro kaba vyaje kuza gufasha bene gihugu ba muri iyo zone ya Maramvya. Izina rya Nimbona François usanzwe aserukira ivuriro ritoya rya Maramvya mu gisata cy'amagara y'abantu. Turanezerewe cyane n'ibikorwa nk'iki cy'uno munsi, nk'uko mubibona abamaze iminsi muri hano cyangwa imyaka hano mu Maramvya, by'ukuri gisagara Maramvya mu gisagara gitera imbere kandi ku muvuduko udasanzwe. Ni ukuvuga ngo turiko turaronka abantu baba mu 200 bari ku misozi 6, près 14, près 12 na village de développement usanga ababaye ko aho cy'amahoro. Hariho kandi n'ikindi gice cya Burekura kigira 6 kumbure cyo kwigirirwa umusozi wa 6. Ivyo rero ni ibintu bigaragaza ko Maramvya isanzwe ifise abantu batari bake. Kubw'ivyo rero nko mu gisata c'amagara y'abantu hamaze kuza igikorwa nk'iki cyo kugura ibiro nk'ibi, bariko baradufasha cyane muri za ngingo zigera nka 3 muri gufasha c'amagara y'abantu kugira ngo itwa hotale. Haba hamaze kubamo ingingo cyane igihande kiba kivuyemo, kuko muri izo ingingo cyane iyo mirongo harimo imwe ituma n'abantu rimwe na rimwe bashobora kuba bohura n'impfu, ariyo yo kuba kure y'ahantu. Kuba kure y'ahantu nabyo biri mu bintu bituma umuntu ashobora kuba yomererwa nabi cyangwa ahwera atari guhera. Abari imbere yo kuba bozana ibikorwa nk'iki turabateye intege, natwe turabinejerejwe cyo kiba ngombwa tuti tubaha amashyi. Natwe rero nk'abantu usanga duserukira
magara y'abantu kuri ivuriro rya Maramvya turabateje ndetse tugiye kubaba hafi kugira ngo tugere tubahana amakuru adasanzwe kuko natwe ibyo tumwe dukoreramwo ikintu twokwita uburyo nk'uko bamaze kubivuga birakenerwa ibyo twokwita les indicateurs nabyo turabikorerako nuko rero nk'uko kunezerwa kwacu turizeye ko ibyo biharuro by'umwimbu tuzongera twihanahanaho amakuru maze tuzotagenda neza tugikorera twese aho tudashika tutabaze abaturengeye n'abatari kudufasha nabo. Niharambe rero amagara meza, niharambe iterambere kuri twese hano muri Maramvya eka no muri komine yacu ya Mutimbuzi. Murakoze. Kuri mikoro mwari kumwe na Nimbona Aristote the Vibe Master.